kuruboni ibyabaye mu gice giheze unashaki wewe shyiramo ubugabo ntabwo muzobaye guhegura nawe umuhungu gusa nibwo bizara kujyana ngaho iyo ubonye umuhungu we byanse urahise ukabimbira uwundi nta kibazo kuko uri umwana w'indewe ndakwizeye mwanje mu make nasha kumenya ko ndabakunda hamwe yo kwemera ko mukundana mukora mariage ameze nk'ijojo uhekenya maze kumva yuko ubusose bwaheze ugacwicira ukayita ngene gisa soka nagaso ariko umenya yuko ari amaraso azoguhumira kandi none ndari gwawe kubw'ibyo rero nta yindi vanyu muzosubira gutwara inyunga nzaniye niyo ubu rero ngomba ndamwirukane kuva ubwo naciye numva ndamwanse kandi gushika n'ubu ndamwanga urondera iki ngaho mfite nakubwira ikintu kimwe si mu bwoko bwawe uracyumva we nakubwiye umbwire iyo nda ni yande narakumenya umenyane ni umukobwa mwiza kandi yitonda afise inda irya nda ni iwanje ariko nara menshi kweko imisoso ndakubagije kubyereka ubuzima bwawe udashaka kubimbwira ugenda umuvyeyi wawe mundu urukundo rwanje nawe ntirushoboka umuhagaze ngaho umunsi uzobona ku rubone cyangwa umwana wawe uwo wagiye kubisa nk'impene uzohava ngaho ibyakurikiye Ode waha Vimpande cyahari icara kwiyo kwa izinja nitugaburira umugore yavyaye ugaburira umugabo izinja zimbona cyangwa n'ingurube wawe mfurungiye ntibintangaza umuntu w'umuvyeyi no guteka babizi ariko wewe si guteka ntavyo nzi si kuvyara ntavyo ushoboye nyambura Sara muri bibiri mugana ko Sara yaravyaye hakuri hana none shere nikuvuga rero ko ntashaka kumva ukabura kwayuza bwe wayuza ari abana barokera burya uwavuze ngo wowe ukarisha gomu ntiyabeshe kwera ikosa nakoze ubuto bwanje ndabona ngiye kuryicuza ubuzima bwanje bwose cya gihe nashaka amahera ashaka abana narabaronka
abahereza mu kazu ka sugumwe, ariko ubu amafaranga ndayafise, nifuza abana none heraba ndababutse. Burya ibi byose ni ingaruka y'icyaha. Iyo menye ndabonetse mu nyuma. Burya uba utazi iby'isi abyita ibyiwe. Iki ni igihe cyo kwiyegereza Imana. Izi ni amakuru. Oya, Wumvise ko icyo gikorwa dutunze ngaho mu nzu. igikorwa cyayo. Icyo dutunze ngaho mu nzu. Ende Nkunda. yagize iki? Ntabyutse. Oya. Yagize iki? Afise inda. Uza? Mbona afise inda. Kandi rero utangaje rero nanye niyo yanse kumuvuga. Nomugirira n'imbabazi yambwiye nyene inda. Ariko yanse kumuvuga. Jewe ngomba ndamwirukana. Kubera Urazi ijoro ryiwe yataha mu ijoro bari mu masengesho, kumbe yagenda kugira ubumara yakaza ngaha gahenda so wawe ngo apfe mu masengesho namira mvuga nama mvuga none rabijo yatuzanye. mama, none ikibazo ufise ni cyane. Ikibazo mfise none kwemera ndere ndayishushe muri rugo itamenyekana niyo yapfuye. Je ndazi ko nkundu umukobwa mwiza aritonda ameze neza. Iti Ni umukobwa mwiza kandi yitonda. Kristo cyane byitsi uje hirya yeje nta n'amezi abiri uramara ngaha nimba atari amezi atatu maze ngaha ntawuzi nije ndamuzi nije namwirere iyi minsi yose imyaka yose wari umaze iminsi utari ngaha nije ndamuzi rero. Ijoro ryiwe yagenda ngo vugiye ku masengesho aza ngo agaruka ijoro rya 3 saa 4 ngo vuye ku masengesho amasengesho yo mwijoro. Inyunga zaniye niyo ubu rero ngomba ndamwirukane amvire mu rugo. Mama, reka ndakubwira ngo ikintu kimwe sibyo icyo womenya hirya ndafise sishobora kukubesha hirya nda ni iwanje. Uti ya cyangwa ngo mumubikire ibanga. oya mama, sinokubesha. Ndakubwire rero ibi jewe sinshobora kubyemera. Kubera iki? Uca rubizi. Ndakumenyesha muntu namaze kumenya ko iyo ndari ya Fisto. Nimba ushaka amahoro tutegerezwa kuyikura. Mama, inda ko ari ya Fisto utegereza kuyikurayo kubera wewe ntushobora kubyarana na Fisto kandi ntibishoboka. Ubu wibonye ukuntu usa wiravye neza ubona ko wabyarana na Fisto. Ndakubwire Fisto afise uwo bakwiranye yize yahejeje ishure si nkawe utize. Urumva byaramaze kukubwira kwikuramo. mama je ndumva ntushobora kukurayo. We urazi aho nagukuye urumva canke ushaka kuvyara iyo nda yawe umve ndaguha imitwe konzi ko mukundana nawe ndamugisha inama atubwira ukuri hanyuma turategura mariage izoce tumutelefona ujya munsi nyene mu mariage ko tumukeneye azoce dusanga ku rusengero tuzoje tubaragana ujya munsi nyene byerekane kwiyonda ari ya Omega izokwemera tugire defense yose izokwemera ariko dushaka kumbera umukazana uwanse ibyo ndakubwiye uzoca ufata inzira ugende sishaka kwiyonda yawe rero ngaha turondera inzu
ubu nyene shaka inyinshi kugira nakubwiye atari ukuva tuzi rugendo wabyumvise ngajeje ngaho sindenza ngaho Ngapha biki ufise ibibazo biki wewe kimisi yose wamuriko uri wenyene uri wagiye mu kantu ka wenyene urazi baca umugani mu gifaransa ngo kiss is all sorti nakubwiye yuko ufise ibibazo uzoza himara tukaza turayivugana kuko nzi yuko mama wawe bitameze neza none wewe ingwano ufise n'izi papa je mbona umenga urukundo rusa naho umenga rungeze ahantu mpondo ivyo mbwiye neza ivyo bamuhungu nyene cyongeye kukugira gutyo mbwira nakubye ko nzogufasha bimeze gute mbe hoho ninde nishobora kubyarana na Fisto kandi ntibishoboka urazi ko Fisto afise umufiance wiwe bakundana kandi bakwiranye we ni mukwiranye na gato papa uyo muhungu yitwa Omega Omega abaye yiziki bari ashamba yandamumenye bari kandi bitumye mpagaye n'amaraporo yanje kugira ni hiteye ikibazo cyawe ndabona ko ufise tubazo bari ya mwana ngiye papa Omega aba ku ruhande rwaho hepfo yacu gatoya ntiyizi kandi ntakazi afise ariko je ndumva ko ndamukunda n'ikindi naco aracanye muto cyane ariko je numva umenga niwo muhungu w'ubuzima bwanje shaka gusubiye icyo ufashije none mushaka ndabafashije mushaka mugomba kugira mariage ego papa tuzagira mariage kuko je ndamukunda cyane ntangorane mwana ntangorane genda muze muvugane nawe muvugane umunsi w'ubugeni kandi n'ibyankenegwa uzocumbwira ariko muze mumbwire hakiri kare kamugaro mwana ndagukebure biba atari ibintu byo gufite inata ko urazi ko nanka ibintu byo gufite inata bibi ibintu by'ukuri kuko je ndakushaka yuko ubana n'umuntu wakunze mukundana kugira ngo ubeho uryohewe ubeho umwana aryohewe mu buzima icyo uzuzanira abuzukuru n'abuzukuruza sawa papa sawa kozi Ego mwana sawa none gamana kuri iki jemba yo mu buzima nk'ubu Omega ndamukunda Fisto nawe sindamushaka ariko yenda ni ya Fisto nyina wiwe nawe nankeneye Fisto ngo afise wiwe bakwiranye ubuzima je mba bunduhije ariko ko papa yambwiye ko azomfasha reka nemere ndayivyare mbane na Omega ariko sinzi ko azovyemera Mana ndagusavye ubimfashemo
Shaka tuvugana. Tuvugana. Shaka tuvugana. Nicaye hasi ndiyumvira ku byo wambwiye. Nshamba umenga nahitamo kubana na Omega. Aho rero wabitoye. Wagize neza cyane. Mbere ndakubwira. Cumu telefone. Fata telefone. Mu telefone. Umubwire cyenda guha amahera. Umuha. Yitiki aca agenda. Bisaba yuko ko tugomba tumugirire surprise. Urumva? Yego mama. Hanyuma dutosubira mu telefone kamusinya na mariage. Siko none? Yego. Sawa, tora telefone mu telefone. Sawa. Allô? Oui, allô? Bite Omega? Ni sawa? Bite byawe nawe? Ni sawa. Mama, jewe mfise ivyo nashaka kukubwira. Ndibuka ko wigeze kumbwira ko kumbuye famille wawe ukeneye kuja kwiraba. Numva nkumbuye kurusa. Rero je ndagufitiye surprise nshaka kukugirira. Wow! Rahira muntu. Oh, nibaze ko cyo gihe cyo kwishuka kwaje. Weje mu gitondo baza ngaha muhira. Ndaguha amahera y'itike ushobora kuduga. Kandi uzobora ko umuntu ushatse kuvuga ngende ruguru. Uzobora ko ariko ndagutelefone kugira ngo ushobora kugira surprise ndagufitiye. Urakoze sinumva ukuntu gushimira. Asha nanje je mu gatondo. Ibyo samaze bamaze gushika. Na 45 nzoba nshitse. Sawa. Numva ndyoheje hatari. Mbeho cyane. Kandi bigutera amakenga wo kuri je ndakubwiye hanyuma ibisigara bizamenya no garuka. Urakoze cyane muntu. Sawa nacu. Sawa rero na ejo. Yavyemeye. Okay, ni byiza. Mama je ndagiye kuruhuka. No, jara nafisi. Na hari umuzi kubazima nango mubana. Sa Muratuha twashitse. ariko wowe ubona kwije neza mu mutwe nkuze. Wowe twarigeze dusezana yuko bana bantu uzobazana ngaha. Nyarutsa ahubwo ari ngaho mu nzu ntigera byumva. Nyarutsa Aho guma banyirukana na sabo bavya. Kugeza ubutampaye amahera twavuganye. Uzokora mu. Ubu nyane cyane basiga ngaho. Yataje bucu yivamo. Nagiye wundi uyu yaragwaye. Amahera nije nime. Ubu naho twagiye kumugafisa amahera. Mpereza amahera. Cyangwa mvuge gose abyumva. Urabiko ndashaka guhindira hanze ubu. reka reka nawe wabaye gute. Jewe mana gahinda kumya amashi. Jewe bajana, jewe je ndiyaranje mbe muracaba hamwe hariya mu isoko. Ni hagiye nyene niho nkiba. Jewe ndiyaranje je nukuri ndakuzanira amahera yose akenewe mugabo ntusambure. Odeta, intabwigubwigwa nuko amaso atukuye. Ejo utayanzaniye we Odeta. Nzobaza no mu cyumba iyo mujyanye no cyangwa bagusanzaye. Hama byanga arice rimeneka. Ngo tugende. Kana usasha vuga bukebo. Nane hasi nabyo bivuga ngo Ode, intwari zisezerana mu masesa. Imbwa yahiye ku murizo ngo burakeye tuharara.
mbe nyamahera ndayamuhanda yakuye he n'inzu yazampenda ngo niyiwe niyo yarapanze nayo nyine bagira bayidusohoremo tuzindeka twimuka uzonkura he urakumbura kutabarera ubwo niko byagenze yaciye amateso pe Arabaye igikumi hewe arabaye igikumi ukuri kusikangana Rita wewe arabaye igikumi ahubwo wewe warabaye gisura mbwira papa tane hano mbe mu baba nta kuri yanze gira gatatu tuvuye ngari gana arahibagiye hewe wowe wamenye gute ntawo yobikuwa nabwa bwenge bwawe bwarabaye bwinshi Ninde Rita? Karibu. Karibu. Unuone mon frère. Karibu karibu. Abana mutaha. Aba kuri mix. Mama Tony, wawe kurubone. Namweruka kera yazigi. Kurubone? Kurubone. Umuberekana mu makuru. Oya bijya n'ibindi. Nemwe bashaka kubipota aho hanze. Bijya byari bindi chere. Byari bindi. Karibu karibu. Murakomeye. Ngufasha ndashima. Namwe ni sawa? Ego. Karibu. Mutwayirukana kera. Shari waduheze kabisa. Shego. Urugendo ni gute? Urugendo ashirika barabara. Ni waramukije n'umushi. Ujabira kadamuzi nyango. Kurubone. Gute rero? Sawa no kuri mutaha. Ariko rero urugendo ni gute? Ubu hari amasirculation menshi n'imazi imisi bivuga sinzere. Aho ubu nagahembwa ubu. Gusibaba. Cyarapoma kuri se. Naraheruka kera. Je niziye kare maze umwanya ndi gamuhira nakabura kaguye. Niyo mpamvu nakunda kubaza ibintu byagenze. Okay. My dear wabonye ko kurubone yatwibutse. Nigo ahubwo Wari kuramumbaza hirya yejo wamengo ashaka wamengo kuramuza. arahuriranye nuko tuvuye ku rubanza yego usanga atari Utoza muri no minsi mikuru. Nanje naje ko baramutse. Yaguma kumbaza shiringa ngo agweruka cagisha amasanamu. None ngo ntarasubira kukubona. Ndavuga ngo yari amasanamu. Barandembeje nari itahajya induru misi yose ngo kurubone ahubwo amengo bariko baragira nuze gukuzana. Papa ndavuga ngo yari amasanamu. Baro rudobe nyene. Natari ni byo kiyagihe yari atari. Papa. Oui. Nanje nari nkumbuye kurubone ngo yaje turamutsa. Gusa yatugiraga surprise nyana na telefone naki. Kandi wari kumwe kuri WhatsApp hirya yejo. Telefone gumitsina. Telefone yanjirangora cyane. Foi sana. WhatsApp ndakoresha nta kibazo. Okay, kesho naje mwanda kubona ku murongo. Je rero mbura umwanya. Nsanga mu message menshi nkasomeza abantu bamwe nyene izindi nkaca ndazirengana. Nanga busy. Biragoye. Aho arita mwabonanye. Sa. Sense ko kurubone asikia koresha WhatsApp. Ntubeshe. Ari ngiye usanga muvugana kuri WhatsApp gaza. Okay, it's okay. I'm sorry nariko ndabaza. Kwari kubaza gusa. Mama, kurubone nakuze cyane ndabasunda. Yabwo wewe. Ukora ko sigabore hafani. Ndagweruka kera. Mbere yagabantu ubuzima gusa tujya kurondera ubuzima ariko turashima Imana ubu turaronka utwo turya yego bishima fanya yagabanutse yahora muri vacances kwa inakuru saru wagabanutse tumara umenga no mu Faransa kazi yani kubera iyo ya wari nakuzana ya mbombo atsikana kubwiko ndo kuzani batakuma none urabona ino telefone igufotora ati uyifotora Eva numegariza kamera zimwe yamasana mu rundu injira menshi ukazi wa okay niko nakwereka uko bikira amafilm ugo rundu nanya nzorugura iyo wandura urazi ko yamenetse amasanamu none ko tuba turaganira n'uyu amasanamu nabonye amasanamu meza cyane ndiko nakubura ubwabo bwo bwaje utavuga mbe washise ryari hano waruhatse nahabajeje yego tugiye tubona okay Fani ko mutibuze kuzimana umushisi ni muzimane kurubone mama to mushize utamari umushisi bari kumbuye genda muzanira idafata nabonye afata gafana sinzi ko yahinda
Oh, Fanta. Papa nenda kuzanira. Oya, uretse kundusha no gishira. Mama, sikope mu rubanza. Jamunda nyiga mu kizimiri. Ndibuka nkiri muto hari abagore babiri bakunda gushwana. Umwe yari mama, ubundi ntawe narenzi. Ivyo kaminuza navyo yambwiye biraboneka neza ko uyu mugore dufitaniye isano. Murati jewe kayoga jewe burya ndagakunda cane. Jewe ejo cyarase napuye hanarushe ninyongera mbese ubu burya igihe cyo kunywa inzoga ntubona ko ibihe bigoye shamuta kuri kwa Mungu biragoye. Jewe ndiko ndabona kare n'ubutare twaraburonka mugabo ubu nama ngenda njanye mbugita nka 20 sinigera ndonka n'umuntu uyu aza kungurira nico gituma ndakubwira ko ubukene bwaje. Yemwe bwaraje mbe no guha inkuru mbega urazi vyabaye kuri wa mukobwa wanje vyagenze gute? Kambanze mwe dukeya ewe urasoma dukeyi urazi kandi kumwumbati nikaguhende bagomba gucura umuhoro uhava usanga ucuza umupanga utomenga uyu mwumbati gaemwe weze kuri mwezi gisaha mandaniriza rero iyo nkuru mbega mukobwa gashaho nagiyemo nanzanira inzingo zibiri ngo jewe ndere kandi ubona ubungene ubuzima bw'ubu bumeze nabo mukurya inda zabo zaragutse nawe niwiyumvire ubu nagiye kuba umuvyeyi w'igihugu cose ngo twagumye tugira tuvuga amakara yaheze ninde yamaze nja kuzana yanti makara nyaruka nanje imbere nsoma aho rero iyo nkuru rero y'uwo mukobwa wawe hegome we ntiwumva yuko ugiye kuhagorerwa muca ngenda kugunira akagore yego wavyumva wavyemera aho ube ufise amatongo uzoba ubundi bwobwo yego we ndabona neza warinjiranye sindakubesha yewe kaminuza nawe uravyirengagiza ntavyuzi none nobimenya gute ntabibwiye wowe utabimbariye hari uwundi mfise yobimbariye kajya gatongo nyene nubatsemwo mbamwo nongera ndamwubakira kajya kazi uko bwayo ejo naramyotse ndamyoka sha kiyacuye ubutare cyakozwe ni kwemera nyene kumyoka mbega ko mushitse y'amasaha byagenze gute? Banyirukaye kwishuri nanje banyirukanye none ngaha mwaheretswe nande twabajije na jewe bucumi mbega mina wabonye ba bana rero namye ndakubwira naba nkene naba kurubone na mpundu wino bakurubone nuyo ha mpundu nurya rero yego yego yakuzani awe raba aba nabonye gafutse umuntu nimugende rero muhira turaza kubivugana ko mutagenda nimugende kandi narumvise ngo arafise inda n'abasomali hajya muta sabwe witonza miri binotse ayo arindira yari kuburo bubaka bwana kubona ndibaza ko wamaze kumubabarira mama wabyo n'ibintu bishika mu buzima bwawe mu buzima hari ibintu byinshi kugira umutima wo kwihangana Bagatoni wi urabizi ko ndagufata nk'umujiro wanje ubu urya naramubabariye ariko
nkuko bavuga mu kirundi ngo ntibagira ntibana ariko umenye mama warakoze amakosa ko bijya bintu wakoze ntuzogere ubikorera abandi kuko uri umuvyeyi wokabaye warakwiye kwegera abana be wawe Ego vraiment. ukabafata ukabarera ariko tuze kuzerwa na murundi Ego vraiment. Kandi uragize neza kumuharira kuko ibi ni ibintu bishikira abantu benshi. Mama urumva ko baguhaye ikigongwe? urakoze umwana wanje kumba barira inabwo hazagiye Yego kabisa. nagenze urugendo rurerure mwana wanje cyane ibujumbura sinari ndahazi ndiko ndarondera wowe gusa urabona ko dukwiye neza urabona ko utazokubera kwa gatandatu rero kwa gatandatu uzoca telefone umubwire aze kugira ngo tuzoce tubagenda baraganisha siko kutameze neza ushavuye nezerwa kubera ugiye kurongwa n'uwo muberanye no munsi oya shaje gutompima kanzu ndabe ko yo mupira turabe ko tuce tumurondera umutwe sinane sanze yamupira nze kunagiye muri byinshi ndavyibagira oya ni no kumupima gusa ni kumupima gusa mwana très bien nzoba werewe neza nego tanditse ko sawa ni mwandanye na mama nzoca mu telefone azoze kwa gatandatu dusanga ku isengero siko kandi mujanye n'uwo mukundana kandi musangiye idini je murako atakibazo vrema muraberanye kandi murakwiranye turatwenga kubera nta muntu wagira amarira adashavuye byonezeza bishitse akampira mu rugo akampira ku muhungu wanje Allô? Vitesse. Meze neza. Nanje nagukumbuye. Umviriza. Nashaka ndakumenyesha yuko ya surprise nakwemerera yageze. Shaka udoze kuwa gatandatu. Saa 4 izigera umaze kugera muhiri wanyu. Yego nukuri sheri ndagusabye ndanakwingenze ndanafukamye saa 4 izigera umaze gushika kandi ndafise impuzu naguteguriye uzoza wambaye umaze kuhashika nzoca ndonka abantu baza kugutora baza bazanye n'impuzu wambare hanyuma bakuzana hondi. Yego sawa sheri ndakunda mbere ndanakumbuye no kubona na mushikawe Mpundu mbwira kibondo uzomubona gute Mpundu igihe nsohotse nawe yarantelefone ku telefone turazinanye twaramenyanye nagenze nanje iki kintu kirekire ndiko ndamuhiga yambwiye ko hatanaca ashaka ko tubona yuko hari akantu mu kinyamaturu bitango umwambaro ku kiripiri surprise Ni surprise. Mpundu nyene hari ko hatanaca nzozinduka umutwe nzimanuka Gasha tuzoguherekeza. Tuzojana. Nta kibazo. Tuzojana no kutuzoguherekeza. Reka nzoraba agatoro nikaboneka nagenda ushiramo agatoro. Kuri ubu je tuzojana. Nta kibazo. Reka nzobumbuza abandi bantu nzojana. Nta kibazo. Reka ndabajana nzoraba ndondera agatoro nikaboneka tuzomuherekeza tuzoza kumuterekeza. Nanje kame ndaraba mbedatira utunira nzambara kwa gatandatu. Kandi buranije nganze kuryama kwa munyokuru. Oya rindira ngaje tujanirane yere kuraba matoni.
burya rero baba pangayi bamugoye matoni bagiye kuraba dore mbona atevye reka ngene merekeje uyu mumama ndibaza mu mwanya zatugarutse. Okay usigara na fafa jengi yokura mayine cyane wapi naje nagiye ngiye kugura mayine kuryama wangu umva ibizunguzungu urashobora kwicara tukaganira iminota 5 aha ariko mbona atacyo hakugize ari yuri ajye mazi yaho numva ngo ratera fraîcheur nanje ntavyo nzi kumurwa nyene gusa tuguma twirukanga mu madini ntuzi vy'ibijumbo amadiri cyanino ariyo izi misi nyinshi tavugana twageze tuvugana twageze tuvugana ubu muhira nibo unabizo kunda kuza ku bintu kameme ntivyo ukunda kuko mbe ntabwo kunanuki sikenuka niko numvise ngo narabaye trend uracabyibuka kina nifuje ko twoganira igihe kimwe kubera ko kubera ko hari byinshi twavugana najewe cyoshoboka tukicara hamwe twaganira umuntu w'umutunzi nkawe umukobwa mwiza nkawe we yabige byarahavuye umukobwa mwiza yoga amata yicarana n'umeze nk'akanyoni k'icwende ako mama erega kurubone sinitwa kurubone vuga Omega niryo zina ry'iwanje. Nice name. Erega Omega bijya byose nabivuga bitari ku mutima ariko ubu icyo nakubwira cyoco shaka ko tuba abagenzi ko ndagukunda. Yesu Kristo. Ariko man kanyene reka nkore nzo yabona kweri wanyise kurubone niyambeshe. Ariko kurubone. Nabuza Omega bana je sinitwa kurubone. Ego Omega. Rega kahise gategura kazoza. Ivyo nuko muri no mwanya utogishiramo cyane uco umenya cyo nuko ndagukunda. Mbega ntabwo nturanukirwa ko kera mbonye bacha bifata ku mazuru ko noka mbega ubu nturanukirwa nturanukirwa. Nashatse kukubwira ko wo kwibagira ivya kera tugategura ku mbwira kwanza niki gitumye unkunda kurubone. Omega Victor kibazo yose n'amazina y'wanje Omega. Erega kera ntibari umuntu ariko ubu ego warabaye mwiza waravyibushe. Ndakubwire Fani namba ntari umuntu ikintu cyose kivyara ico kiri urumva ico nandi cyose nari ndi umuntu wobwe waravuze ko ndakanyoni k'icwende naho kokoga ngo katigera koga uramba barana kunda kwibagira mugabo sinibagira je byo wigeze umbwira sinibagira amajambo yose wambwira sinibagira ibyo byose wankoreye wewe iyo aba ntari umuntu mwiza ntubunyicaye impande nkuko mba nagutatuye amakofi urumva utakanyoni k'icwende uravyibuka ngo nikigera koga ngo naho kokoga ngo ntigahera kunuka ngo naho kokoga ngo ntigaje ngo naho koca ngo ntigahera kunuka wavuze ko ntazigera mpinduka sinumva igituma uje ngaha kumbwira ngo urankunda mbwira neza cyangwa uba wihenze ntabwo ari kurubone uko urarondera kurubone ibyo byibagirwa tugategura. Wavuze neza yuko je na ijuru n'isi byo fatana tazigera duhura rero kuri ivyo fata yuko nahisi yo fatana je nawe urumva Fani na kurubone ntibazigera bahura never
ndafise uwankunze mu bukene bw'iwanje akankunda icondi apana wewe umuhemu nkawe. Ce soir, on dansait le dernier slow, comme si l'air du temps se trompait de tempo. Et si ce soir, on dansait le dernier slow, un peu de tendresse au milieu du disco. C'était pourtant bien de danser très doux et de se fondre au point, d'oublier tout autour de nous. C'était pourtant bon, et moi j'étais pour finir sur les violons, pour commencer l'amour. Et si ce soir on dansait le dernier slow, un peu de tendresse au milieu du disco. On ne verra plus ces jours contre jours entre deux inconnus qui n'avaient pas de rendez-vous. Mais on verra bien, c'est gagné d'avance. Les amoureux de demain vont nous inventer d'autres danses. Et si ce soir on dansait le dernier slow, un peu de tendresse au milieu du disco. ijambo ry'Imana ribivuga dusomye mu itanguriro igice cya kabiri uno murongo wa 24 haravuga ngo nico gituma umuntu azosiga se na nyina akabana n'umugore wiwe akaramata aho bose bakaba umubiri umwe. Niyo mpamvu uno munsi uri hejuru twagomba dusabe umusore kugira ashike ngaha tubigaragaze ku mugaragaro ko bagiye kubakana n'uno mwigeme, batumusabe ashike. Reka dusabe umwigeme Alice ashike ngaha imbere. Umusore Omega bamukoresha igitambara mu maso. Tumusaba arabe umwigeme wiwe. Mbega wewe Omega uremeye yuko Alice azokubera mufasha mukabana nawe akaramata?
urengeye ko Alice azokubera umugore muzobana karamaza. No! ese gusaba uwo winye canke kino waguhaye birajyana ye birajyana biteye intimba nawe usaba imana ngo avuga rumurusha turavuga tukavyisangamo ugakora ijoro n'umurango urondera ico rikesha ariko ukirirwa atacuronse birajyana ye birajyana biteye intimba kura mwana kurayo Chuchina mwana wa mama Chudeka kwa bisi ntibagitwenga uzobona byinshi igikuru no kwihangana